ryawe rigira ububasha nakorewe rigira ububasha ijambo ryawe rigira ububasha Bwana Yesu asifiwe. Basi sabe abegereye abavuga Igiswahili barabasobanurira kugira ngo tugende tunyaruka. Nari gukoresha Igiswahili ariko ndetse harimo abatumva Igiswahili cyane bisa nabo kuba cyabafashwa urumva twofuma dufasha ab'Igiswahili kuko sibeje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndabona ishiki wacu hari araza gusobanurira noze. Si sawa mama? Okay, mani guhezagire cyane. Kandi turakuramukije cyane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbega shengero tumuramutse kwanza. Yego. Kuko yaramaze menga icyumweru giheze ntiyaje. None rero reka tuzi ibiganza tumuramutse. Bari kwendana Yesu Kristo. Urumva n'umushitsi mugabo ari umushitsi n'umushitsi musanga. Bwana Yesu asifiwe. Kuko n'umwana wacu. Na mama turamugamukije cyane mama wiwe. Mani mehezagire cyane. Nawe nyene kwa Mungu twari kumwe ariko no munsi Imana yamugiriye ubuntu yashitse. Basi tugomba tuganira amajambo y'Imana y'uno munsi. Mwese mutekereze kila muntu atore igiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumaze iminsi turi hano twiga amajambo y'Imana. Nagoma mu ncamake uwo yarabitse na rimwe ambare hano yabitse na rimwe abo tumaranye iminsi. Ego agaranga kuri mikoro yabo bose bakumva. Urakoze umukomera amashi. Bwana Yesu asifiwe. Yarabitse kandi ni by'ukuri. None rero murazi yuko ayo n'amajambo y'Imana twaganiriye mu basenzi. Imana bamuhezagire cyane imumugisha. Abanyubuzi byo kwa Mungu uragiye none nyarabitse. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuwa Mungu w'indwi yaheze uretse kwa mugije bundi. Twari twize amajambo y'Imana avuga ku rukundo Imana ikunda abantu. Kandi no ku munsi wa Mungu w'indwi iheze twarongeye dushimikira kuri ayo nyene aho twasomye mu Bagalatiya 5:13-14 twongera dusoma kandi no mu Balewi igice cya mbere umurongo wa kangahe ariko twarahasomye mu Balewi. Ndavyibuka rero ko twize n'ubundi ku majambo y'urukundo
hagati y'abantu ndetse no hagati y'Imana. Barakoze. Nawe mumukomera amashi. Bwana Yesu asifiwe. Murambabarira jeyo kubera mfise ingabe y'ubwarimu ndakunda kubaza cyane nkamenya yuko abantu bamenya. None erega iyo umuntu yigisha ni byiza kumenya ko abantu bariko barakurikirana. Sawa gahe. Imana rero bahezagire cyane. Tugomba twumvire ko amajambo y'Imana kuri ayo twumvise amajambo yavuga ku rukundo rw'abantu n'urukundo rw'Imana. Twabonye ibintu byinshi cyane ingene urukundo rw'abantu rugenda ruhindagurika. Umuntu ashobora gukunda mu gitondo ku mugoroba akaba yagize gute akaba kwanga. Umuntu ashobora gukunda no munsi ejo akaba yagize gute akaba kwanga. Mugabo Imana naho gira gute. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Imana kuko ari umubyeyi naho ukora ibyaha bingana iki yakwinginga yaguhezagiza ikagira gute maze ikakugarukana mu rugo. Bwana Yesu asifiwe. Kiretse gusigararije hariho abagararitsa bakavuga ati twebwe ibyo ntabyo tugomba. Bibiliya ibavuga ko ngo imitima yabo yahindutse akahebwe ngo bonone imibiri yabo uko bagomba. Bwana Yesu asifiwe. Iyo umuntu amaze kuba umugararije Imana iramuheba. Bwana Yesu asifiwe. Tugomba tuvugana amajambo y'Imana avuga ku kuri. Ijambo ryitwa ukuri ni ijambo rigufi cyane. Bwana Yesu asifiwe. Ariko iryo jambo ryitwa ukuri rifise inguvu ngira ngo zitagira igipimo. Kuko iyo umuntu afise ukuri agira umwidegenzo. Iyo umuntu afise ukuri agira amahoro. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Iyo ajyanye arasinzira kuko ntacwi bitakamagiriza muno munsi wabeshe. Sawa? Uno munsi wabeshe mama hamwe yagutumye niwe muweshagiye hano umusinzira se. Uno munsi wabeshe pasiteri, uno munsi wabeshe mwarimu, uno munsi wabeshe umurongozi wa korali. Iyo umuntu afite ukuri araryama agasinzira. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu analikana musobanurira neza. Mzee mwanadawe. Okay. Tugomba rero tuvugane ikintu cyitwa ukuri. Ijambo ryitwa ukuri niryo tuza kuganira ko. Dusome muri Yohana ibice 8 murongo wa 31 turageza ku murongo wa 34 cyo dusimba tuje muri tusome ku murongo wa 30 bambe wa 44 nyine na 5. Yohana 8. Yohana 8:31 gusa ku 34 haravuga ngo abana nyakuri indangamajambo. Bwana Yesu asifiwe. Ntushobora kuba umwana nyakuri udafise ukuri. Ababyeyi turi kumwe, abamama mwese turi kumwe. Umwana yadafise ukuri amweme uwo mwezi kandi y'abantu inamba zikandi ya bantu wazimwereka kandi ari umwana wawe. Kubera iki? Ubu uzi ko adafise ukuri. Bwana Yesu asifiwe. Hajya kunda amajambo twumvise ngo umwana nyakuri. Mbega natwe turabana mu rugo rwa data? Niturabana b'Imana. Tusome rero umurongo wa 31 haravuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bari bamwemeye ati nimwaguma mu ijambo ryanje murabigisha banje by'ukuri kandi muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. 3 baramwishyura bati turi urubyaro rwa Aburahamu ntaho twigeze tujakana umuntu n'umwe.
none uvuga ute ngo tuzohabwa kwidegemvya? 34 Yesu arabishura ati nukuri ndababwire ukora icyaha wese n'umuja w'icyaha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yari karigisha hanyuma abwira abayuda ngo bari baramwakiriye, bari baramukurikiye, bari barihanye. Bwana Yesu asifiwe. Arabwira ati nagomba nababwire nimwankurikira mukemera kwa bigisho kwanjye, ijambo ndababwira ry'ukuri rizobarongora, rizobaha umwidegemvyo, kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Naho baramubatse twebwe. Bwana Yesu atusaidie sana jamani. Bwana Yesu asifiwe. Twebwe abayuda, twebwe hata baravuze n'imiryango, bene Reweli, bene Yakobo, bene nde, bene Yuda n'ayandi mazina menshi. Ati twebwe ntidufise, twigeze tujyakarira umuntu n'umwe, ntitwigeze tuba ababoyi, nta n'umunsi warimwe twagiye gukorera amahera. Wayi utwita yuko tuzoronka umwidegemvyo? Yesu arababwira ati ukora icyaha wese n'umuja w'iki? Bwana Yesu atusaidie sana. N'umuja w'icyaha. Nta cya pasiteri, nta cya mwarimu, nta cya mujenama, nta cya mudiyakoni, nta cya muririmbyi, nta cya musenzi. Ukora icyaha wese n'umuja w'iki? W'icyaha. Nta kuvuga ngo ndi muto, nta kuvuga ngo ndi mukuru, nta kuvuga ngo ndi uyu, ariko ukora icyaha wese n'umuja w'iki? W'icyaha. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe icyaha nicyo gitumuza kwidegemvya. Bwana Yesu asifiwe. Mbega murabaza ikibazo kimwe. Burya umwana yiyivye iyo aje muhira amera neza, afyura amaso kujya ku kirogorya cyahinze imihwi, akaraba ko bamubaza ati nakaninde atoye amahera hapana usio mimi. Bwana Yesu atusaidie sana jamani. Bwana Yesu asifiwe. Mugabo muravye ugakoresha ibyo wize n'umuvyeyi, umuravye mu maso gusa utubona ko ariwe yivye. Bwana Yesu asifiwe jamani. Bwana Yesu asifiwe. Na kuri muri iki gihe cy'iherezo isi irabuza amahoro kubera ukuri kwanyegeye. Bwana Yesu asifiwe. Imiryango irabuza amahoro kubera henshi nta kuri kurimo. Amashengero arabuza amahoro kubera atakuri usanga mu bakristo. Bwana Yesu asifiwe. Mu bihe byaje mu ndababwiye umukristo yaragenda kwiduka akavuga ati umupeshi, akavuga ati niwe w'umuproti, n'ukuri tora ibyo ugomba byose, uzoyampa ryari, nzoyaguha iki n'iki itariki n'iki. Iyo tariki igeze yayabuze, yaraza ati muntu n'ukuri twaduhera twabona tubona bose kwitariki, ariko nakubwiye ko nzoyaguha kuri iyi tariki, ngirira imbabazi nsubire ndondere nzoyaguha umunsi n'uyu. Bwana Yesu asifiwe. Icyo gihe uwo muntu yamuha ikigongwe anezerewe. Mugabo uyu munsi sha umuhaye ideni azokuzungurutsa akuzungurutse mbere akubeshere n'ibindi mbere urumba kugira ngo yaguhe ni Imana. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni mugore mwicana muri korari harashobora kuyakwima, murashobora kuba muri mu ishengero rimwe
Timoteyo ababwira ntuze bambe Pawulo abibwira Timoteyo mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye, abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, badakunda n'ababo, banagira gutya. Bwana Yesu asifiwe. Wari umuntu akuririye abagukunda kuko ntagomba ko wunguka, ahubwo uri umukozi bacagupfunga, noneho bagukunda ukuri. Bwana Yesu asifiwe. Muri iyi minsi Satani yarapandikije ukuri ku isi yose, mu ngero zose, kuri bato ububeshi, kuri muto na munini. Bwana Yesu asifiwe. Yakuriyeho ukuri aragushushanya. Bwana Yesu asifiwe. Aragushushanya. Umuntu arashobora kubesha atangorana, akabyirirwana, akabirarana, neza akabizindukana. Bwana Yesu atusaidie sana. Namamakarira agasubira agahumura urugombe runini, akibagira ko yamwongejesha. Bwana Yesu atusaidie sana. Akibagira ko yamwetse mu mugongosha. Kubera iki? Ukuri Satani yarakunyaza abantu. Turabe aho nyene 44 umurongo wa 44 nene na 5 aho nyene havuga ngo mwebwe murabaso wa mugwanize, kandi ibyo so yifuza nibyo mushaka gukora. Uwo yahereye ubwa mbere na mbere ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu kuri, kuko atakuri kuri muri we. Iyo avuga ibinyoma avuga ibyiwe, kuko ari umunyabinyoma, kandi ari we se wabyo. 45 ariko jeho kuko mvuga iby'ukuri ntimunyemera. Bwana Yesu asifiwe. Muri iyi minsi Satani niwe afise ubushobozi cyane, witegereje ukaraba mu isi no mu ishengero. Turi kumwe shengero. Ubu iby'ububeshi byarinjiye mpaka no mu ishengero. Sawa? Bwana Yesu atusaidie sana. Kandi nta ngorane bitwaye, kubera byose ni nk'ukuri. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Reka ndabaha akarorero kamwe. Mwese mu ndaro muvuge impuzu nambaye n'ingenesa. Nimba nirabura muvuge muti ndirabura, ndi inzobe muvuge muti ndi inzobe. Mwese mu ndaro. Bwana Yesu asifiwe. Aho kuri uruhande nsako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtumishi wa Mungu yambaye suti tukura, yambaye kirato kitukura, afise rangi irabura pembeni, hanyuma afise rangi ya brown. Murakoze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbega ndirabura canke ndi inzobe? Ndirabura? Ayaye. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Ariko reka ndababwire, umuntu waje muri salo animona ko afise igipara, ejo mumbona afise umushatsi. Okay? Noja muri salo wosanga afise inzobe itukura. Bwana Yesu asifiwe. Ntaca ngenda kwifotoza kubera asa neza. Ifoto izunguruka ku munsi umwe, ishobora kuzunguruka isi yose. Nabesha abantu bangana ko ndi inzobe. Bwana Yesu asifiwe. Oya mbarira, nabesha abantu bangana ko ndi inzobe. Ku mugoroba notse mu maso yango bidayifise, naguze ukuri cyane ubesha, kandi ejo mu manipasiteri babwira renge ni kinyoma cinjiye mu ishengero indani. Satani yaramaze kucinjiza kandi mu buryo butamenyekana. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mumbawari
yatubwiye ngo Satani ntaho yigeze avuga ukuri. Bwana Yesu asifiwe. Ngo iyo avuga ibyiwe avuga ibinyoma gusa kuko ari wese w'ibinyoma. Nakunze kubabwira nti iyo winjiwemo n'ubeshi Satani wewe yaje akabindani muri wewe, kandi umubeshi simaranyinga kizwa kubera ari Satani afise intego y'ijuru iwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Muri Edeni ninde yahenze Eva? Iyo ubeshi bwatanguriye tuje hariya nyene Satani. Mwumvise ngo yatumye daimoni, yatumye igisigo, wenyene niwe yiziriye. Bwana Yesu atusaidie sana, kuko abantu byari bigoye kubegera, kuko Adamu yarabaze imyaka 700 ari muri iryo tongo, arigendagendamo yita ibikoko byose amazina. Bwana Yesu asifiwe. Mu gitondo Imana imuzanira imbwa, irigona nayo mukina ntangorane. Ku mugoroba ikamubaza, jewe Adamu wabonye yo kubera mufasha atekaye nasanze ari urubuga. Bwana Yesu adusaidie sana. Yejizana kayabu ati igaruka ku mugoroba ati ujya wasanze yo kubera mufasha toyaye ati nasanze ari kayabu. Ibintu byose arabyita amazina. Myaka 700 iheze Uhoraho amaze kubona byose abihetuye avuga ati nta wundi atari umufasha, reka namurondere muri wewe. Bwana Yesu asifiwe. Yamusinzikura mu rubavu rwiwe icuramo umugore, sinzi ko yakoresheje inyundo, sindabizi ivyo yakoresheje. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Rero kugira ngo uwo muntu ahendwe byari bigoye kutuma icyarisho cyose, ariko wenyine niwe yagize gute, niwe yitiye. Bibiri tuvuye ngo niwe se w'ibinyoma. Natanze akaro gatoya. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bibiri tubwira yuko muri Matayo ibice 5 umurongo wa 36 havuga yuko tudashobora guhindura n'agashatsi. Urana agashatsi ngene kangana. Bwana Yesu asifiwe. Agashatsi ngene kangana ni tora agashatsi kamwe ngene kangana. Inge kangana gute? Ngo twemerewe kugahindura ngo keza ngo kirabo. Bwana Yesu asifiwe. Ariko murazogenda muri sarusha tora abagende bapiga ubu n'amakorani hariyo hariya muri sa. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Abanyefeso Abanyefeso 6 murongo waho w'icumi. Murongo w'icumi gusa ku 14 haravuga ngo ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi, mwambare ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'urubanza mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi, kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umwiza n'impwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. 13 kubw'ibyo mwabire ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye kugororoka nk'icyuma gikingira igikaraza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Pawulo abwira abanyefeso, arabwira ati kubw'ibyo mwambara ibigwanishwa byose Imana itanga, ariko Bibiliya itubwiye ngo nushobora guhagarara ngo ibyo bigwanishwa byose
ushobore kubikoresha udafise ukuri. Bwana Yesu asifiwe. Kuko ukuri mujeho nakenye ipana. Bwana Yesu asifiwe. Nashira kumukanda anawukuyeko chagenda fashe. Bwana Yesu atusaidie sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nico gituma wana umuntu ashobora kuba amukoza ameze neza, umuntu ashobora kuba amurinda ameze neza, ashobora kuba amusenza ameze neza, mugabo kubera adafise ukuri usanga umwanya wari wose ariko arakigumba. Bwana Yesu atusaidie sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa turi kumwe. Kweki Biblia ngo mukenyezi ukuri niyo nkinzo, ukuri nico kigumya ibigwanisho byose. Murabe abaducungerera umutekano. Bwana Yesu asifiwe. Bafise igikanda wici bo bacamba ingira bakiguhaye mu giterure utabimenyereye ntacyo ushobora. Urabyumva kusanga hari ibindi biriko. Bwana Yesu asifiwe. Nakijambo ngo mwabire ibigwanisho byose Imana itanga. Sikigwanishwa kimwe canke bibiri canke bitatu. Tubona ibigwanisho byinshi cyane. Mugabo ikibifata neza ngo niki ngo nukuri. Ushobora gushaka kugororoka ukwiye udafise ukuri. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ikinyoma chama kiri mu buhungiro. Bwana Yesu atusaidie sana. Mnajua hiyo jambo. Ikinyoma chama ntekera ku mutwe. Muranyumva? Mwaho kaso. Indashaka umugenzi mwana ora mukunda. Kandi batanga bakarore na abashitsi. Murabona na bakundanye bafatanye ubwenge. Kandi barakundanye cyane. Umwe weshere umwe atocha muhu. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Atatamu kuko ataiba atapembera na kaya abimenye kweli. Sawa? Bwana Yesu atusaidie sana. Yabimenye ndavuga wa Mose. Ububeshi bwamana intekera kuki ku mutwe. Bwana Yesu asifiwe. Abo twari kumwe ngaha tumaranye ibihe mwarayibonye. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwayibonye se? Sa? Twova ngaha dokoro. Twova ngaha dogenda neza. Bwana Yesu atusaidie sana. Halo? Turahabi ngane bigenda. Hariya mu migani. Migani 26. Ngomba ndikona cha hejuru. Bwana Yesu asifiwe. Muhema arabasobanura. Ikona genda nyarutsa kuko tugomba turangize. Ufise ibindi bikorwa baba tujamo kandi uko nifuza ko ibintu biza kugenda binyaruka. Imigani 26 turahawe nyene ijambo ry'Imana ribivuga. 26:8. Imigani 26 ku murongo wa 28 avuga ngo iki? Ndabasabe muze musobanurira noze uwashitse nyene agira umwegera amusobanurira. Bwana Yesu asifiwe. Agnes agira umwicara ruhande amusobanurire. Muri mwewe muzi Kiswahili. Muko mnanipata vizuri? Mwenye anaelewa Kiswahili amusogelee ili tuendelee. Imigani 26 umurongo wa 28. Au musobanurire mama ngaho bw'Iswahili. Byose birashoboka. Sawa? Bwana Yesu asifiwe. Havuga ngo ururimi rwesha rwanka abo rwakomerekeje kandi akanwa gahemana kazana uguhona. Reka nsubiremo. Ururimi rwesha rwanka abo rwakomerekeje kandi akanwa
gahemana kazana uguhona. Bwana Yesu asifiwe. Tuko tunaenda pamoja. Yaani ulimi ambao unadanganya, unajaa udanganyifu, unakimbia yule ambao ameumia kwa ajili ya uongo wa ulimi huo. Bwana Yesu msaidie sana. Yaani uongo unashinda na kimbia. Wewe ni mchungaji, kama una uongo hautasimama. Bwana Yesu msaidie sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana upasta ni karama kama zingine. Okay? Mimi nina karama. Mwimbaji ana karama. Mwombaji ana karama. Watu wote wana karama. Tena karama hizi tunazaliwa nazo. Ziko different. Wanaweza kusaidia sana. Na wokovu. Kwa maana wokovu unatafuta mwenyewe. Wanaweza asifiwe. Kwa maana Mungu, neno la Mungu linasema tafuteni ufalme wa mbinguni. Wanaweza asifiwe. Wokovu inatafutwa, lakini karama tunazaliwa nazo. Wanaweza asifiwe. Jamani, wanaweza asifiwe. Mnafikiri niko nafundisha kisiri? Ngoja niwape mfano. Daudi alikuwa na karama akiwa na miaka mingapi? Alikuwa amebatizwa? Hapana. Samsoni alikuwa amebatizwa, lakini Roho wa Mungu alikuwa anamshuhudia tu. Alikuwa anawashuhudia. Roho wa Mungu alikuwa hajakaa ndani yao. Wanaweza kusaidia sana. Kwa sababu ukiwa na wokovu, Roho wa Mungu anakuja na kaa ndani mwako. Anashinda na wewe, anakumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Anakuongoza. Mnanipata vizuri? Ukisoma maneno jinsi Yesu alivyomaliza kubatizwa, Roho Mtakatifu akamshuhudia. Alikuja kaishi naye. Alikuwa hajapata nini? Hajapata Roho Mtakatifu. Ijapo alikuwa mtoto wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hawana musinzira cyane bahagurutsa mwezi. Yesu na ejya oya kandi norana kumbiza. Bwana Yesu asifiwe. Mwese rero mungono. Karama iko tofauti na wokovu. Wokovu unaitafuta mwenyewe. Bwana Yesu tusaidie sana. Lakini karama inaweza kutoka kwa mama au kwa baba au kwa baba. Tunaenda pamoja. Kama vile mapandikizo ya shetani anaweza kutoka kwa ukoo. Uchawi unaweza kutoka kwa ukoo. Uzinzi unaweza kutoka kwa ukoo. Wanaweza kusaidia sana. Uongo unaweza kutoka kwa ukoo. Kuna ukoo ambao hata huyu mmoja kama aseme uongo halali. Wanaweza kusaidia sana. Kuna familia wako. Mnanipata vizuri? Wanaweza asifiwe. Na kuna familia unakuta wote ni wazinzi ama wote ni walevi. Wanaweza kusaidia sana. Kwa sababu gani? Walitoka kwa babu, walitoka kwa bibi. Lakini wokovu, Bwana Yesu asifiwe. Wokovu ni neno la Mungu linaingia ndani mwako, linakubadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Linakubadilisha, linaandaa njia ya Roho Mtakatifu ili Roho Mtakatifu apate kufanya nini? Kuingia ndani mwako. Na ukimpokea yeye ndo anakumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma historia ya Yesu wakati alibatizwa, Roho Mtakatifu alishuka na kusema, huyu msikilize kwa sababu ni mtoto wangu. Bwana Yesu asifiwe. Moja kwa moja alimpeleka wapi? Jangwani. Kufanya nini? Kujaribiwa. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anaweza kupeleka kujaribiwa, ijapo majaribu hatuyapendi.
pasipo na kaka, pasipo na mgana mdogo, pasipo na mwalimu, pasipo na nani na mchungaji. Anaenda kujaribiwa jangwani akiwa peke yake na mawe tu na mchanga. Bwana Yesu atusaidie sana. Akiwa anamaliza siku ngapi? 40. Akapatwa na njaa. Sasa huyu mjamaa muongo sasa akamshukia. Akamsogelea akamwambia, kama wewe mtoto wa Mungu, angalia hiki. Wewe najua unaweza tena mkubwa. Jaribu ubadilishe ili jiwe liwe mkate, ukule siku 40. Haujafanya nini? Utakula. Njaa itakuua wewe. Japo ni mtoto wa Mungu. Acha kujifanyisha mambo ambayo hayaeleweki. Bwana Yesu tusaidie sana. Acha wewe kufanya maombi ya siku 3, ijapo ni muombaji. Njaa itakuua Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Anakuja, anakusogelea. Wewe utakufa na njaa siku 2, siku 3 ukiwa hukule. Toka haya maombi. Bwana Yesu atusaidie sana. Hivi Yesu akamwambia, japo nasema hivyo, mtu atunzwe na mkate tu, lakini anaweza kutunzwa na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Baba uongo hakumuogopa Yesu. Huyu baba wa uongo hakumuogopa mwana wa Mungu. Sasa tutaogopa sisi. Bwana Yesu atusaidie sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Angalia sasa hivi anawadanganya wa vijana wa kiume na wa baba wa kiume, wanashusha kasuruari kama mtande ambaye amekanyea. Anaenda kanafanya ile jinsi sitile wapi. Anaweza kusaidia sana. Tusuruari tufanye kama machupa. Unakuta huku juu ni sawa, lakini huku chini kamesha bana kama mpiga gongo. Sasa wanakaita mdomo wa chupa. Wanaweza kusaidia sana. Sasa wewe ni Mkristo, umeshatembea na mdomo wa chupa, ijapo hurewi. Sasa utakuwa wa nani? Mimi mniambie. Sasa wewe umeshatembea na mdomo wa chupa. Sasa wakati ambao Yesu atakuja, wewe ulikuwa unatembea nazo, ijapo hauzikunywa. Sasa utaishia wapi? Wanaweza kusaidia sana. Vijana mkanisamehe. Sio mimi. Bwana Yesu asifiwe. Baba uongo huyo haogopi mtu. Hata ukiwa ni mchungaji, vifungo vimoja utasahau kuifunga vya koti. Utaviachia tu. Utafunga kama ni miwili, utafunga kimoja, kingine utakiachia. Kwa ajili ya nini? Ya baba uongo. Anakuambia ukikaa koti naweza kifungo kinaweza kukatika. Hivi kutoka miaka yote tumemaliza, mbona vilikuwa vikatiki? Wanaweza kusaidia sana. Kwa sababu gani? Amesha tuchanganya, ijapo sisi ndio wafundisha ukweli. Amesha tuchanganya, tunasomesha tunatupana hivi. Ukiinama haliwezekani. Wanaweza kusaidia sana. Vitambaa tunasahau kwa fundi. Na nyinyi wanawake msitucheke. Nyinyi majibu mnayafikisha hapa. Ukifika kanisani unafanya nini? Unaitafuta hapa. Wanaweza kusaidia sana. Lakini umesahau kwa fundi. Baba uongo amesha kutembelea. Wewe umekwambia baada hujakuwa. Akakajipe ndio kalikuwa kanakuenea. Lakini kalikuwa kanaenea mdogo wako yule kwa chini sana. Jamani, wanaweza kusaidia sana. Wengine sasa hiyo wameshawachanganya, hawakubali kukua. Kama wewe umeshakuwa, anakuambia inatakiwa uwe mstaabu ni kuvaa hivi. Wanaweza kusaidia sana. Ukivaa hivi utaonekana wewe ni mama mzee. Ukivaa hivi utaonekana wewe ni baba mzee.
Bwana Yesu atusaidie sana. Ukivaa kama koti hii ya kwangu, atasema yule kweli ni vile vya zamani. Lakini mkumbuke. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Salomo amesema hakuna kinacho sasa hivi kipo ambacho hakikuwepo tangu zamani. Hivi vyote mnazoviona vilikuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jipya. Kama ni hivi vyote vinawashitua, haya masuruali walikuwa wanayavaa tangu zamani. Bwana Yesu asifiwe. Hivi kipindi ambacho nilikuwa mdogo, kulikuwa tusuruali tunabana chini. Wanatubana viatu vinaitwa nani, kreo na simoke. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunavaliwa na wavuvi tu, kwa sababu wavuvi ndio walikuwa na hela. Bwana Yesu asifiwe. Wanaenda kushonesha vyenyewe wanataka. Wewe sasa ulikuwa unaitoa wapi? Una samaki za kuuza. Lakini yeye alikuwa anaenda pale, anauza kama ni sanduku ngapi, anakuja na shoneshi. Bwana Yesu asifiwe. Vile hivi viatu mnaona vina mashini hapa. Vilitokea tangu zamani, wewe haujakuwepo. Mimi nilikuwa bado mtoto na uliona vijana wanavivaa. Wakiingia hapo nyinyi nyote mnaangalia nyuma. Sasa kama Maria anatembea kama yeye mwenye nchi, lakini anadanganya na vile baba wa nini wao. Bwana Yesu msaidie sana. Tugende muri Timoteyo wa kabiri. Timoteyo wa pili Timoteyo wa pili sura 3 mstari wa 7 na wa 9. Tatu 7 hadi 9. Haravuga ngo bamabiga ariko naho bashobora gushitsa kukumenya ukuri, nkuko yanana yambure bagwanije Mose, niko n'abagabo bagwanya ukuri. Abo nabononekaye ubwenge babaye ihombe kukwizera, mugabo ntibazoshobora kurengaho kubusazi bwabo buzogaragarira abantu bose nkuko babandi bwagaragaye. Bwana Yesu asifiwe. Jewe ndiko narondera ijambo rivuga ukuri ngo bamabiga. Bwana Yesu asifiwe. Mwana ukajifikiria kwa nini neno linasema hivyo? Jifikirie wewe. Kutoka uzaliwe neno la Mungu silikuwa linasema linahubiriwa. Sawa? Kutoka wewe uzaliwe silikuwa linahubiriwa. Unajua ilianza lini? Lakini kwa nini madhambi anaendelea kuongezeka? Niko na wauliza. Kwa nini madhambi anaendelea kuongezeka? Ni kwa sababu tunaenda kanisani, tunahubiriwa Injili, lakini hatuwezi tukafika kwa ukweli. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunamdanganya Mungu. Halo? Sasa hivi ukiangalia duniani yote, yaani Wakristo ni kama kiasi cha 80 na kitu kwa 100. Lakini pombe zinalala kilogoni jamani. Halo? Pombe. Mmeshaona wachuza pombe, wameshaomba. Sasa wanani wanakunywa? Wakristo sio wanachangia. Ijapo wanajaa makanisani.
Wanaweza kusaidia sana. Jamani wanaweza sifiwe. Niko na wauliza. Sasa Wakristo duniani wanasema ni kama 80 na kitu kwa 100. Lakini vilao vimeshafungwa. Hata mageste. Hakuna wanaoshika vitani. Wanaweza kusaidia sana. Halo? Kwa sababu baba wa uongo yuko duniani. Anafanya kazi. Yeye hapumziki. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Ugomvi ndani ya makanisa umeshaisha. Mimi mtanisamea lakini. Ugomvi ndani ya makanisa umeshaisha. Makanisa yote si wanalia. Sasa kwa nini wanalia? Na wakati wokovu umeshajaa 80 na kitu ndani ya makanisa. Sasa 15 ama 10 na ngapi wanaweza wakashinda 80 na kitu. Wanaweza tusaidie sana. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Tuvae magwanda ya Kristo ili tupate kushindana na tufunge mikanda ya ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Wababa tufunge mikanda ya ukweli. Wamama tufunge mikanda ya ukweli. Wadada tufunge mikanda ya ukweli. Vijana tufunge mikanda ya ukweli ili tupate kumtumikia Mungu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Timotheo akawaambia watu, chapo watu wanafundishwa every day, lakini waweze wakafikia kwa ukweli kabisa. Hiyo haipo. Wanaweza msaidie sana. Wewe na mimi tujipime. Bwana Yesu asifiwe. Wewe na mimi tujipime ndani ya neno la Mungu. Je, ni kweli unaweza ukapita munzani ukifika? Halo? Jifikirie, unaweza ukapita? Mungu atusamehe sana. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Wamama wanalia kwa ajili ya watoto waongo. Anakuambia naenda hapa kumbe naenda pale. Bwana Yesu atusaidie sana. Anakuambia naenda kule kumbe naenda kule. Anakuambia mimi naenda kule kumbe naenda kule. Bwana Yesu atusaidie sana. Mama anashinda nalia. Mbona na fulani hajarudi? Ameenda kule. Wewe kwambia ameenda kule, lakini ameenda kule. Hajarudi. Bwana Yesu tusaidie sana. Na kesho atakuwa kanisani. Bwana Yesu tusaidie sana. Tumalizie Yohana wa kwanza. Nisiwachoshe. Yohana wa kwanza pale karibu na Ufunuo wa Yohana. Yohana wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 8 hadi 10. Yohana wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 8 hadi wa 10. Haravuga ngo tuvuze yuko atacaha dufise tuba twizimiza ukuri nikuba kuri muri twebwe, nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizigirwa kandi igororoka. Ibyo nibyo bituma iduharira ibyaha byacu ikatwoza ukugabikanya kose. 10 tuvuze yuko atacaha twakoze
tuba twigize umubeshi, kandi n'ijambo ryayo riba ritari muri twebwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuvuze ko atacaha dufise. Ushobora kuba utakoze kiriya mugabo warakoze kiriya. Ushobora kuba utavuze kiriya mugabo waravuze ca kindi. Bwana Yesu asifiwe. Ushobora kuba utagiye hariya mugabo waragiye hariya. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo neno la Mungu linasema tusemapo kama hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi kuna vitu ambavyo inachanganya. Mtu kimwambia eti hiki ukiache, anakuambia mbona fulani na yeye anakifanya. Mbona yeye hajakiache? Hivi vya kwangu ndio vinaonekana sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kila mtu Bwana atauchukua mzigo wa mama, wa baba, wa kaka, wa dada, lakini wa mzigo wake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yeye kama ameshikwa mateka, na wewe ushikwe mateka. Neno la Mungu linasema kama tunasema hatuna dhambi tunajidanganya sisi wenyewe, na tunamwambia Mungu wewe huna akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu yeye alisema kila mtu yoyote yuko duniani, hakuna msafi hapa duniani, wote wametenda dhambi. Sisi sote tumetenda dhambi, lakini kuko kitu kimoja. Neno la Mungu linasema tutubuni dhambi zetu. Wewe ambao ukingali na kananika ka kiu ka kutafuta, kwa maana kuna wengine hawana kiu ya kutafuta. Wanaweza kusaidia sana, kiu wameshaifunga, wanasema hayo ni yeye ni yake, aseme alafu aache, mimi niende. Bwana Yesu asifiwe. Lakini niwaombe sisi sote tusimame ili ujifikirie. Je, neno la Mungu kuna kitu linaambia? Kama ukisikia kuna neno ambalo linakwambia nenda kwa Yesu, karibu, tunakukaribisha. Na waliosikia maneno haya Mungu ambaye amenipa, Mungu awabariki sana. Amen.